Kosinebu irashobora gutunganya filme ikinwa na bose bivanye nuko abantu bari hamwe kumiriwa ahantu heshi mu vyukuri abakinyi ba sinema nibo bantu ba mbere umwanya umwe turahari kuko turafise abafana urayibona kuri Facebook urabona abadukurikirana kuri YouTube turabafise ariko ubundi mwanya ukamengo ntiduhari bisanzwe nkuko mwumvise president yabivuze bavuze ko ndumubitse ama shiramwe niho rikivuka ntaco ndabika kuvuga yuko njambura nico mvuga kuko ikigega kiracagaragara ndacabitsa yiwanje cyangwa ugasanga ni filime zitagira na karite kubw'ivyo rero tugiye gusaba leta yuko mu bahinga baza aba bantu dufise bafise impano bigishwa impano bafise na cyane cyane bameliore impano bafise kugira ngo ejo hirya ejo bakore filime zishobora gusohoka hanze y'igihugu. Kunguko urabona filime ni ikintu gitwara uburyo bwinshi rero gukorera mu butandukane hirya no hino usanga kugira ukore filime y'imiliyoni 10 20 canke uje Nigeria ushobora gukora collabo ya filime yo mu mahanga usanga bitoroshe. STV every story matters. Kubw'ivyo rero reka tugire ko nk'abagiye bibisahira twabahamagaye muri kino kibanza kugira ngo abarundi bose n'abanyamahanga bashobora kumenya igikorwa gishasha caraye gikoretse mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ni gihe kinini cyane twabayeho dukorera mu butandukane hama umunsi umwe twicara turavuga duti no ntibikwiye kubandanya bimeze gutya. Hariho urunani rw'abaririmbyi bari hamwe aba musiciens abasanzwe baririmba tweho kuki abakinyi b'amareresi kuki tutokora ikintu kiduhuza durikiyemo. Umunsi umwe rero tuca turavutsa iki kintu Imana ikije imbere. Ni gihe kinini cyane twari twaravyipfuje ariko bitarashobora kuja mu ngiro ariko ubu turashima Imana. Rero tukaba twizeye ko umukinyi wa filme wese ahari mu Burundi ko yoshigikira kino gikorwa na cyane cyane ko gikiye kuzana impinduka idasanzwe tutari tumenyereye hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Bisigura ngo gukorera hamwe biragwiza umwimbo. Ivyo nta numwe atabizi yuko iyo abantu bari hamwe bakora byinshi kandi mu mwanya mutoya. Ikindi naco turifuza yuko mu migambi twemeye hazoba harimo uburimye n'ubworozi nkuko babivuze. Ivyo navyo bikazotuma umwimbu ubandanya kuboneka uburyo butandukanye bwiyongera muri Kosinebu hama bikaduha gukora ya mafilme atandukanye asaba uburyo bwinshi kuko tuzoba turiko turaronka amafaranga. Mu ntumbero rero ya kino gikorwa catumye uyu munsi tuza hano ni kugira ngo umurundi wese ahari na cyane cyane babandi bakopia amafilme yacu babandi bakora filme batunguka bose bamenye ko ivyo vyarangiye kuko gukorera hamwe vyaje kugira ngo bishobore kubikemura. Muri Kosinebu rero umukinyi wa filme azoharonkera inyungu idasanzwe ahubwo twosaba ko utaraza yonyaragasa kugira ngo yiyunge na runo runani. Mu bisanzwe abo mutabona ntibisigura ko badahari kuko iyi ni komite uretse ko hariho nka babiri bafatiriwe gutyo canke batatu ariko nabo nyene ngira na gatoro kabagoye bivanye nuko bamwe bari kure. Abandi nabo mutabona nabakinyi basanzwe mu nama ya bose benshi baba bahari. Ku bandi nabo baba bataraza mu runani Kosinebu turiteze ko vuba cyane bazoba bari ndani. Kuvyerekeye droit d'auteur itegeko rikingira ibikorwa mva bwenge hari wavuze hano ko yabonye hari inama bateguye nanje nari ndayirimwo. Urumva tutaranavyimvira baramaze kubitwiyumvirira Imana ibahezagira. Bisigura ko vyateye intambwe ahubwo bakomeze kugira ngo bije mu ngiro twari tubirindiranye gishika. Ahubwo ico twobwira abakinyi b'amafilme nibaje mu bikorwa bakore cyane kuko vuba cyane bagiye gukora bunguka kurusha uko bahora bakora. Kunguko urabona filme ni ikintu gitwara uburyo bwinshi rero gukorera mu butandukane hirya no hino usanga kugira ukore filme y'imiliyoni 10 20 canke uje Nigeria ushobora gukora collabo ya filme yo mu mahanga usanga bitoroshe ariko Kosinebu irashobora gutunganya filme ikinwa na bose bivanye nuko abantu bari hamwe usanga inguvu zitangana n'izumwe ugasanga barakoze igikorwa kijabuka gushika mbere no kuri ya masoko tumenyere yo hanze kure bivanye nuko turi hamwe
ugasanga turakoze ikindi gikorwa gifite izindi ngufu. Rero twizere ko aho batatu bakoraniye Imana iri hagati yabo, guhera kuri babiri kuduga abantu bamaze kuba bari hamwe, hari ibindi vyumviro bica biza vyakunguka kuruta ivyumviro vy'umwe. Murazi neza yuko filme mu Burundi kugira ngo itangure kumenyekana vyabaye ikibazo kirekire, haca hashingwa uyu mugwi Kosinebu, Coopérative des Cinéastes Burundi. Kubw'ivyo rero ihangiro nyamukuru, murazi neza yuko filme mu Burundi ari abantu bapfa kugenda bagagira filme yariyo yose ata amategeko bisunze. Murazi neza yuko kugira ukine filme mu Burundi ubanza guca muri CNC. Ko filme mu Burundi ubwa mbere na mbere biciye muri Kosinebu, umuntu wese azoba ari muri Kosinebu yaba umukinyi w'ireresi azokoroherezwa gute? Ubwa mbere na mbere Kosinebu izoba ari ijisho n'ugutwi by'umukinyi, izoba umuhuza hagati y'abakinyi b'amareresi hamwe na leta y'u Burundi canke ababijejwe. Muti gute? Murazi neza yuko udashobora kwa gukina filme utabanje kuyandikisha muri sense imenyekane. Kubw'ivyo rero tugiye guhanahana ivyumviro yaba abajejwe ico gikorwa cyo muri sense hamwe na Kosinebu kugira ngo bamenye na cane abakinyi bamenye amategeko abagenga. Ico ni cambere. Ica kabiri nuko murazi neza yuko mu Burundi dukina amafilme ariko ugasanga filme nyinshi nizijanye na mico n'akaranga zifise, cyangwa ugasanga ni filme zitagira na karite. Kubw'ivyo rero tugiye gusaba leta yuko mu bahinga baza aba bantu dufise bafise impano bigishwa impano bafise na cane bameliore impano bafise kugira ngo ejo hirya ejo bakore filme zishobora gusohoka hanze y'igihugu, Uburundi bumenyekane biciye muri filme. Bisanzwe nkuko mwumvise president yabivuze, bavuze ko ndumubitse ama ishyamwe niho rikivuka ntaco ndabika, kuvuga yuko njambura nico mvuga kuko ikigega kiracagaragara ndacabitsa yiwanje, ariko mu busi twamaze gutera imbere twagerayo tubika nzoca ngira ijambo. Ariko rero je nigeze kumva bavuga hari umuntu yabajije akabazo numvise umengo batishuye, hari ugeze kubaza ati mbega nibwe mwaratowe gico kintu nigeze gucumva kibaza mbega ko mwe muhari nka komite mwaratowe canke muhari mu nzira za gute? Je nibaza ko ako kantu umuntu yari kukishura kugira ngo dutange umuco. Nkurikije uko twagiye turagira amanama, ikintu cyose kugira kibeho kigira abantu babaye nk'abacitangira mu ntango. Twaragiye hamwe turiyumvira uburyo ino cooperative yobaho, hanyuma ico gihe mu ntango turavuga ati reka dushireho inzego twebwe nyene zishobora kubitanguza zibishire mu ngiro. Hanyuma turakora amanama, abakinyi ba sinema benshi baraza, twarakoraniye ngaha turi abantu barenga 60 gutyo, turagira inama. Hanyuma tugize inama bose barahuriza koko twoba turakora gutyo, hanyuma igikorwa nikimara gutangura ikaja mu ngiro turashaka kuzoshiraho amategeko, none tuze turatora abaturongora mu mumenye ati habaye amatora ya Kosinebu. Ariko muri aka kanya abahari suvuga ko batowe nta matora yabaye, ahubwo urunani nyene abatanguje igikorwa nibo biyumviriye abo barabaje imbere kandi babona bashoboye bashobora kubashikanira kure iki gikorwa bwira kimenyekane. Nuko rero murakoze cyane abanyamakuru, twabasaba yuko mwuguma mudufasha kugira ngo abanyamakuru abo mu radio ama TV mugira ibiganiro by'abakinyi ba sinema, kuko twe twarakumiriwe ahantu heshi. Mu vy'ukuri abakinyi ba sinema nibo bantu ba mbere, umwanya umwe turahari kuko turafise abafana urayibona kuri Facebook, urabona abadukurikirana kuri YouTube turabafise, ariko ubundi mwanya ukamengo ntiduhari. Ibikorwa byose bibaho mu Burundi bihuriramwe abantu, usanga abaririmbyi batumiwe, ugasanga abakomedi batumiwe, umukinyi wa sinema zero, sinzi umengo turi zero. Rero mutwiteho, mutegura ibiganiro mu maradiyo, muze muratumira aba Kosinebu kugira ngo dushobore kubashikiriza imigambi, nuri kure atari bwumve imigambi ya Kosinebu azoshobore kuyimenya biciye mu biganiro tuzoze turagira ku maradiyo no ku mateleviziyo. Natwe mumenye ko duhari, ubu ntimuzosubira kuvuga ngo ntiduhari, turahari. Abakinyi ba sinema barahari nka kurya abahagarariye abanyamuziki bahari, natwe ubu turaje ngo dukore, na leta ntizobwe ngo ntiduhari, ubu turahari.